hari vyinshi biriko bivugwa ku bijanye n'amazu hamwe n'ibindi bintu vy'abakekwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bahungiye mu mahanga. Mu rubanza rujanye n'ivyo harafashwe ingingo ko amazu n'ibindi bikoresho vy'abo bantu vyogurishwa. Umushikirizamanza mukuru wa Republika Mushingantahe Sylvestre Nyandwi mu mpera z'indwi iheze yaragize ico abivuga ko hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Reka tumwumvirize. Igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 Parake nkuru ya Republika yarafashe ingingo yo gufata amatungo y'abakurikiranwa muri dosiye MEPG amajana 697 agakwego me a agakwego BV agakwego nete bagirizwa kuja mu migumuko no kugerageza gutembagaza ubutegetsi vyabaye mu mwaka wa 2005. Umukuru wa sentare Nahinyuzwa nawe kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu 2019 yarafashe ingingo ishira mu ngiro urubanza RPCA amajana 859 kwaciwe na sentare Nahinyuzwa igenekerezo rya gatanu 2016 kubijanye n'indishi abagiriwe n'icaha baciriwe. Mu ntumbero yo kurwanya ibihuha n'ibinyoma biriko birakwiragizwa mu bene gihugu no mu makungu kuri izo ngingo, twagira ngo dutange umuco ku vyatumye izo ngingo zifatwa. Ubwa mbere kubijanye n'ingingo y'ubushikirizamanza. Ubwa mbere ni ukugira ngo amatungo y'abakurikiranwa kuba baragize uruhara mu migumuko no kugerageza gutembagaza inzego zatowe muri 2015 bahunze igihugu ntagume abandanya akoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cacu nk'uko vyagenze mu 2015 kuko nk'uko mubizi kandi nabo nyene bavyivugira uwo mugambi mubisha wabo n'ubu urabandanya. Ubugira kabiri nukugira ngo igihe cyo gushumbusha abononewe ivyabo abakurikiranwa muri dosiye twavuze nibakubitwa intahe mu gahanga bazoronke indishi, na cane cane ko ubushikirizamanza bumaze kumenya ko hari amayeri yo kugerageza kunyuruza amatungo ariko arakorwa n'abakurikiranwa muri iyo dosiye bafashijwe n'abantu bamwe bamwe. Ubwa nyuma ingingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira amatungo ya bamwe mu bahunze basitse ameze nk'ayahebwe kandi ashobora kuba arafasha mu iterambere ry'igihugu. Ubwa kabiri kuvyerekeye ingingo yafashwe n'umukuru wa sentare Nahinyuzwa. Iyo ngingo nta mpari yategezwa gutera mu gihe yafashwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro urubanza rwaheze rwaciwe hisunzwe amategeko, ubu rukaba rwarabaye ntabanduka. Ubwo bukaba rero ari ubutungane kubononewe ivyabo bategerezwa kuronswa indishi. Naho izo ngingo zafashwe hariho abariko barahuvya abantu bazigereranya n'izafashwe mu mwaka w'1972 inyuma y'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwari buhejeje gukorwa. Turemeza neza ko izi ngingo zafashwe ataho zisa nizafashwe mu mwaka w'1972 kubera ko abafashe ingingo ico gihe bafatiye ku rubanza rutigeze ruburanishwa mu kunyaga amatungo yabo bavuga ko bagiriza icaha bayahereza akagwi k'abantu. Muri ico gihe n'abatavuga muri urwo rubanza rutigeze ruburanishwa bakaba baranyazwe amatungo yabo, ndetse akenshi wasanga bacura impapuro zivuga ko baguriye leta kandi atari byo. Ivyo akaba ataho bisa n'ingingo zafashwe muri iyi dosiye. Amatungo yafashwe yashizwe mu minwe ya leta ikazoba irayakoresha ku neza rusangi, kandi nta nkeka ko mu rubanza rugiye gushikirizwa sentare uzokwera azosubizwa utwiwe. Nta muntu ku giti ciwe rero yahawe ayo matungo. Nkaba mboneyeho n'akaryo kugira mbwire abegwa bose n'ingingo zafashwe ko bafise uburenganzira bwo kungururiza
kuzungururiza ku bazifashe, aho imwe yose izokwigwa ukwayo. Bakaba bahawe ikiringo cy'iminsi 15 kuva uno munsi igenekerezo rya 31 Rusama 2019 kugira ngo bashikirize ibibabakiye kuri izo ngingo. Dusabye abajejwe intwaro aho abajejwe intwaro baho ibintu birabwa n'izo ngingo biherereye ko ata muntu wundi ajejwe kuzishira mu ngiro atari uzoba afise uburenganzira yahawe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa hamwe n'umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta. Murakoze.